nkiri muto hariho ukuntu nk'ubu twarutse konje kw'ishuri waca tugenda harya basomba amatafari tugasomba nk'amatafari tukikurira hama bakaduhemba duhejeje sanze mama nkuba ataraza tubazana n'ikintu na kimwe turagura n'inusu y'ibiharage tukaba turashize kuziga gusa ico mpuye navyo hari igihe mvuga ati ndandaze nk'imihwi imihwi nayibuze nguye ku mavoka ndandaza amavoka rero mva nubwo nyene buzima mbayemwo kandi ndabwishimiye. Murakoze cyane biranaboneka nyene ndabona kuri na bunene uvyibushe utagase kumbure ngira ngo n'abasore bariko baraturaba hariya bakukurikirana baze barakubitiza akajisho hano. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV aho muherereye hose, abari kure n'abari hafi kw'isi yose mudahengeshanya kudukurikirana, turabaramukije tubifuriza n'amahoro y'Imana. Uno munsi uri kuri microphone ya mbere canke kuri micro ya mbere ni Nana Tuvabye Uwiringiyimana canke Irambona Nadia, wa wundi nyene zina ntirirahinduka n'isura ntirahinduka, ni wa wundi nyene. Rero uno munsi tugarutse muri ca kiganiro kivuga ngo ntukihebe imfuvyi ivamwo ubukomeye. Uno munsi turi kumwe n'umwigeme mwiza cane, umukobwa w'amavuta w'ubwiza, muramubona na mwebwe. Rero twashaka tumuhe ikaze hano muri no TV yacu, muri no studio yacu kwa Tarsis Hope Ministry TV, twongera tunamuha akajambo kugira ngo aramutse abakunzi. Kazi murakoze cyane, muguwe neza rwose. Akazina kanyu gira abakunzi kugira ngo bumve tugiye gutera amanakuru no munsi. Rero ni kaze hano muri no studio yacu, twashaka kugira ngo dushobore kuba twoyaga, tutangure kuvugana ku bintu bijanye na ya teme yacu bivuga ngo ntukihebe imfuvyi ivamwo ubukomeye. Harya namwe muri imfuvyi mufise abavyeyi, mwabuze abavyeyi bose canke mufise umwe? Niyihe ngaruka wahuye nayo canke ingaruka wahuye nazo igihe utari ufise papa wari kumwe na mama? Twagiye duca mu bintu vyinshi, usanze umva abana batanu, abana batanu umva tukiri bato, tumaze kuba tukiri bato mama urumva nawe nta buryo yari afise kugira ngo basinda aturere dukure. Urumva vyagiye bigorana gusa bakuru banje bariko je ndi wa gatatu. Ego. N'abantu bari bafise umwete wo kurondera, barashobora bagafasha mama. Cyane cyane mukuru wanje ni umuntu atwitaho, yiga no mu mashuri wewe yarize agarukira mu wa gatatu. Nyene akikundira cyane ibintu vyo gusenga, gusa amashuri yumva nyene umenga ntiyakunze. Kitamo kugira kurondera ubuzima ifashanya na mama. Yaramaze gufashanya na mama, aradufasha be na mama kwiga mu mashuri. Twese aragenda dufasha, afashanya na mukuru wacu. Ariko harageze igihe ubuzima nyene n'ubundi bwanka, maze gukura tukaza tuguranye natwe tukaraba utuntu dufasha mama. Ndibuka nkiri muto hariho ukuntu nk'ubu twarutse konje kw'ishuri, waca tugenda harya basomba amatafari tugasomba nk'amatafari tukikurira hama bakaduhemba duhejeje sanze mama nkuba ataraza tubazana n'ikintu na kimwe turagura n'inusu y'ibiharage tukaba turashize kuziga. Amashitse kandi akadushimira, agacagura nawe nk'ufu canke umuceri canke ivyo bijumbu tugashyiraho, hama ijoro rikaba biraheze. Imana ibidufashije nk'ubu. Gusa rero
hari igihe maze kugera mu mwaka wa 4 nzakuze ko ngumana na mama urabona ko ngo mama biramugora cyane kucigisha turi batanu so mama tara tindaro umuntu yoshobora kumfasha navyo kwiga ndabiwiwe ndaze ndamufasha udukorwa two muhira nawe arabira ishure gusa sinahabaye neza narahabaye nabi nyene ukuntu yafata nabi cyane cyane nyene hageze nko mu bintu byo gufungura nkaraba navuga ati kweri ikibazo gusa harageze igihe numva umengo ndabirambiwe ndasubira kwa mama gusa ko mama yarankunda uko nari umwana w'indero naramwubaha agashaka yuko nosubirayo gusa si maze gusubira kwa mama ntibyakunze n'undi ko ngumana na mama nguma ndonka abantu bamfasha kwiga mbiga ndaheza maze kwiga ngeze mu wa 6 niho byaciye byanka ndavamwo nahuye n'ikibazo gikomeye cyane icyo kibazo cyashike kigatuma mpera ishuri sinakibwiye bose nakibwiye mama wenyene nakibwiye mama wenyene kuko cyari ikibazo kibanga udashobora kubwira abantu bose hama bica bibandanya gute naho nyene byagarukiye so urumva saho byagarukiye maze guhera ishuri nararavye sinashimye kuguma kwamva mu Cibitoke cya Bujumbura cya Rugombo nashimye kugumana na mama ciye ndondera akazi Bujumbura ndakora ndandarongo duhera two kwifashisha utuntu nyene nazo abakobwa bakeneye atwinshi ndaze ndamuto kwifashisha narose nituboneka nkamuhereza na mama wanje yego hama nawe akaraba ico akorera abatoya banje kubera nije ndimo kunsigaye abakuru banje baragiye ku bagabo numva n'ubu nyene ndi muri ubwo buzima ndicarondera sindi kumwe na mama kumwe n'abatoya banje ndumva ntivyoroshe waciye mu bikomeye kuva ukiri mutoya na n'ubu uri kurisumbura uri kurisununura ngira ngo mu kirundi ciza niko babivuga waciye mu buzima bubabaje kandi buteye agahinda nabwiye ngo n'ubu uvuze ngo nturi kumwe na mama ubu ubahe none uba aho usanzwe ukora iki so mba mu Ngagara nkora akazi ko kudandaza ndadandaza utuntu tw'utwamwa basi nkora icyo mbonye gusa kima amafaranga none kwinjiza 1000 nta na kimwe gusa icyo mpuye nacyo hari igihe mvuga ati ndandaze nk'imihwi nayibuze nguye ku mavoka cyangwa ndandaza amavoka rero mva n'ubwo nyene buzima mbayemo kandi ndabwishimiye murakoze cyane biranaboneka nyene ndabona kuri nabunene uvyibushe utagase kumbure ngira ngo n'abasore bariko baraturaba hariya bakukurikirana baze barakubitiza akajisho hano ntibahirengagize so muri ibyo bibazo byose wabwihura navyo bavuze ngo abakobwa duhura n'ibibazo ibintu dukenera utuntu dutandukanye utuvuta kenshi dukunze gukoresha terme ivuga ngo agakate ndibaza ubutahura umukate wabakuze none igihe utari bwaronka ico ushobora kuba wokora bamaze kugufata nabi hariya warugiye kubuvanye na mama ko bavuze ngo wavuye kwa mama uronka umuntu agufasha mu mashuri hama arakurihira kugira ngo ushobore kuba wo kwiga mugabo birahindukira ubuzima buba bubi ugeze aho bagufata nabi ushobora kuba wo kwiyumvira gukora ivyawe cyane kumanuka uve ruguru uzi Bujumbura kugira ngo ukore ivyawe igihe utari bwaronka akazi kugira ngo ushobore kuba woronka kagakate nta nzira mbi wiyumvira kuba wojamwo kugira ngo ushobore kuronka wa mukate so ivuga yuko abantu byo bagiye bantunga muri bimwe na bimwe barabimfashamo cyane bijanye n'umukate sinirirwa ndavuga ngo bambaza yuko hageze bagaca bangurira ariko hari igihe byashika ugasanga babuze abatahura nanje ugasanga ntacamenye ingene ndabigenza umukobwa akenera ibindi byinshi barabimfasha nk'ibirato
impuzu amavuta nibo babimfasha ntari bwaronka akazi. Okay, ni giki none wohanura abandi bigeme canke abandi ba mama abandi n'abasore barashobora guca muri ubwo buzima muri ivyo bihe? Ni giki woshobora guhanura umuntu yohura n'ivyo bisika? Icyo nohanura ku mwigeme cyangwa ku musore ni ibintu bigoye gucamwo mu gihe udafise ukwihangana. Mu gihe udafise ukwihangana rero uca wegera Imana ikabigufashamo, kubera Imana niyo ituma byose bikunda. Niwe se w'imfuvyi kandi niyo itwitaho. Mu gihe wegeye Imana kandi ufise n'abagenzi beza batakubwira ati kuja muri birya na biriya, hari igihe usanga ufise nk'umugenzi nkunze kumva bavuga ngo ufise umugenzi w'indaya nk'indaya c'umusambanyi ngo nawe umusambanyi, urashobora kugendana n'umusambanyi utari umusambanyi. Example kuri Kamikazi yaragendanye n'abasambanyi kugira ngo abarokore abakure muri burya busambanyi bagenderamo, ariko amaze kugera muri bo yifatanije nabo, ariko si ukuvuga ko yari umusambanyi. Ushobora kuvuga yuko rero ndashobora kugendana n'umusambanyi ariko ntari umusambanyi ugasanga ndamukijije. Rero ni ukuvuga ko nobahanura bakagendera mu nzira nziza zo kugororoka, bakubaha Imana, bakubaha ababasumba n'abo basumba. Cyane cyane iyo wubasha umuntu, iyo uri umwana w'indero naho wowe ugowe gutyo ntubura umuntu agufasha. Uri umwana w'indero utegereza kuronka umuntu agufasha, kuko avuga ati uyu mwana arubaha naho namushira mu nzu nzomubwira iki akimfashemo. Rero nohanura ku basore birinda ingeso mbi, kubigeme nabo nyene birinde, kuko hari igihe dufate nk'iyo ubuze papa by'amahirwe nagize mama. Turashimiye Axela ukungene waduhanuye, ukungene witanze ukafata umwanya wawe kugira ngo ushobore kuza guhanura canke kumpanura kuduhanura abakunzi no guhanura abakunzi ba Tarasisi bose barushiriza kudukurikirana. Turabashimiye bimwe bivuye ku mutima, n'inyigisho zanyu canke intahe yanyu yadufashije cyane. Nizere ko n'abandi badukurikiranye yabafashije. Mwakoze kandi mufise intahe nziza y'inkoramutima, hamwe no yigendera n'undi wese yayumvise canke yayibonye akayigendera, ndetse adashoboye kuba yoyigendera akayihanurira abandi ubu atabashije abandi muntu atashoboye kuyibona, kugira ngo nayo iyi ntahe ishobore gufasha uwo muntu nawe nazo bakoze igikorwa kimwe kidasanzwe, kuko ni ntahe iri mu buzima iryoshe ifasha umuntu wese ashobora, si muri iki kibazo gusa aca kuba imfuvyi, no mu bupfakazi mu bindi bisata, naho wowe urwaye ufunzwe ukurikiranye neza, iyi ntahe ya mwene data irashobora kukugirira akamaro mu bibazo byose wocamwo, mu kindi kintu cose coza nk'ingorane mu buzima bwawe irashobora kugufasha, kuko ushobora kuba utari imfuvyi mugabo ukaba mu muhana w'umuntu. Yadushingiye intahe ingene yafashwe neza mu muhana nabi mu muhana w'umuntu, ariko we avyifatamwo neza, arihangana, yongera aranasenga. Rero bakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV, ni na hano turangirije kino kiganiro cacu. Turabashimiye kuba mwabashije kudukurikirana, turabashimiye kuba mudahengeshanya kudukurikirana, turongeye kubashimira ubugira kandi ko mugiye kurushirizaho kudukurikirana. Rero imbere yuko tubasezera, turabinginze kugira ngo ntimwibagire gukora subscribe, j'aime, partage na commentaire zanyu, turazikeneye kugira ngo zishobore kudufasha mudushigikire. Murakoze naho ubutaha, bye bye. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.